ni Ikiganda mu ntara ya Muramvya. Ni naho umwami Mwezi Igisabo yasinyiye amasezerano n'abakoroni b'Abadagi. Amasezerano mbere byasa nkaho kwari ukunyaga Uburundi. Ishirahamwe Siride rirongowe na Deo Hakizimana nabo bakorana mbere baherekejwe na musitanteri w'Ikiganda batembereye muri ico kibanza cabaye ikibanza ciratiro. Mbere banasomye ivyandiko bitari bike bihamanitse. Naissance du royaume du Burundi au XVe siècle. Et là, mais au XVe siècle sous la dénomination de Burundi do Nyaburunga. Ni murumva ico bita Burundi bwa Nyaburunga. Hanyuma Ntare Rushatsi et la création de la dynastie ganoise. Cette dynastie régnera plus de 2 siècles. Iribuye mubona risa nk'iriciyemo ibice bibiri ngo niryo umwami Mwezi Gisabo yari yicayeko, ngo yari yicaye mu ruhande rw'ibubamfu maze umudagi w'umukoroni nawe yariko amusinyisha amasezerano ngo yari mu rundi ruhande. Kuri rino buye nyene niho Deo Hakizimana yaduhereye ikiganiro. Aha yatubwiye ibijanye n'ayo masezerano yasinywe hagati y'abakoroni hamwe n'umwami Mwezi Gisabo. Yanatubwiye n'ivyerekeye intwari Bihome yiguze umwami mu kwemera kwicwa mu gishingo c'umwami Mwezi Gisabo. Deo Hakizimana ni mu masatanu turi ku munsi wa Mungu. Aha duhuriye ni hehe? Aha duhuriye ni Kiganda, ku musozi Kiganda impande ya ishuri ritoyi Kiganda 2. Aha hantu turi mu mateka y'igihugu niho habereye amasezerano y'uguheza intambara yigeze kuba hagati y'Abadagi n'umwami Mwezi Gisabo itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1903. Yego gatongera ngo mwotubarira kuri vyo muvuze, hariho abatabizi, hariho n'abavyumva mu bitabo mu camake byagenze bite? Sinzi ko nshobora kubivuga mu ncamake kuko ni birebire. Mugabo kubera ntari umuhistorien, bien sûr ndumumenyesha amakuru bimwe naravyize narabisomye. Mugabo ico nshima gushira imbere cyane ni ibintu nategereye kuko binciyeko kuko binkozeko. Jewe ivya traité de Kiganda nabimenye neza cyane ndi mu gihe kigoye gose bariko barambaza mu biro vy'iperereza y'u Burundi muri 1988. Ico gihe ni hamwe nari nanditse hamwe n'abagenzi rya kete rya 22 août 88 lettre verte. Ico gihe mu vy'ukuri si vy'iyakete bambaza, nabajije ibibazo bibiri gusa bikomeye mugabo namaze amasaha 8 ndiko ndakubagurwa. Barambajije ngo Deo we witwa nde, byose identité yiwanje ibindanga. Harashika ahantu rero bantegereza kwemera ko uwitwa Benyuje ari data. Ndabarahiranije data si Benyuje. Papa wanje yitwa Gahungu Gaspard kandi we waracariho kuko numva hari muri 88. Uwo Benyuje nawe muvuga ndamuzi, ni wiwacu nawe nyene ariko yarapfuye mu 1965. Uwo nawe yari umudepite. Ico tuzi nuko yaserukira umwami mu nama nshingamateka. Ico giti citeka, iryo banga ry'iteka bari muhaye umwami Mwambutsa yari yahanuwe n'amakungu yose bati ujya muntu Benyuje Emile yarakunanye cyane na Rwagasore ariwe icibutso ca independence y'u Burundi. Ati mugabo ikindi tuzi gisumba nuko Benyuje ari umuzukuru wa Bihome, bavuga yuko
Bihome ari we yiguze umwami igihe baca babwirizwa abadage baca babwirizwa kuza hano aha duhagaze nyene gusengera amasezerano yosijwe. Rero bambwira ngo ninemere ko ndi umuhungu wa Benyuje. Ndanga kuko urumva sinaye kwemera ibitari ibyo. Hanyuma ndabaha n'amarguma yandi ndababwira nti kimenyamenya adashobora kuba data. Jewe ndi umuhanza, data n'umuhanza nawe n'umujiji Benyuje. Ntimurumva ko hariho ibitandukanye. Mugabo iwacu abahanza abajiji abashubi n'abandi bose twebwe nta uvangura twese turavukana. Ndababwira nti nabihome nahari umujiji jewe numva ari sogokuruza wanje uretse nuko mvuka ku musozi nawe yavukiyeko. Ico kibazo rero bakimbaza kubera Benyuje yari yavyaye umwana yitwa Deo, yamwise Deo. Ivyashitse kuri iryo zina rya Deo nzobikubwira uwundi munsi kuko bica biba birebire gusumba. Mugabo iperereza ry'iki gihugu muri ico gihe yibaza yuko ngo witwa Deo wo mu Kanerwa ari umuntu wo gukuraho. Ndabasonze babwira hanyuma kuko byoca biba birebire. Hanyuma rero bagaca bibaza ngo uwo yasinyiye rya kete rya 22 août 88 ngo ni Hakizimana Deo, urumva ko bitari ivyo. Hanyuma mugabo jewe biranshiramo biranshiramo imbeno vyita ngo iki amakenga menshi kuko ikibazo ca kabiri cyari ikibazo kijanye na rya kete. Bambwira bati none rya kete iyo muryandika ntimurinde kuri hamakungu ngo ntivyabakwiye ngo president yari kubishura. Nababwira nti iyo turigira mwibanga jewe simba mpagaze ngaho imbere yanyu ndiko ndishura ibibazo byanyu muba mwaradukuyeho nta n'ubamenye aho twaciye. Urumva rero ivyo bintu nagiye ndabijanye igihe nahunga shitsi Geneve. Rero naramenyanye n'umuhinga n'umwarimu wo muri kaminuza yitwa Jean Ziegler. Uwo Jean Ziegler yagishije mu Burundi mu 1922. Arandika ibitabo kandi nawe nyene n'umudepite, yari umudepite hariya mu Busuwisi igihe nashikaye. Jean Ziegler amaze kumva ko ndi umurundi acarampa ijambo imbere y'abanyeshuri biwarantumira muri kuru yiwe andatemanya ku vyo narinzi mu Burundi kuko birashika muri kaminuza umwarimu arashobora kuguhamagara kugira ngo ufashe abanyeshuri biwe gutegera ivyo badashobora gusoma mu bitabo. Jewe ramaze ivyo mu Burundi. Hanyuma duhejeje Jean Ziegler arambwira ngo Deo ngo ndabona yuko ushaka kumenya ivyashikiye igihugu cawe. Ati ngo ndakubwira aho uzoja kurondera ibitabo atanahamura abitora bivuga Burundi. Acarambwira ngo nje kuri Institut Universitaire d'Études du Développement yi Geneve. Abahize hari abarundi benshi bahize barabizi. Aho hantu hariho ibitabo koko. Niho nasomeye igitabo cy'umunyamerika yitwa Warren Weinstein. N'umunyamerika yigeze kuba akora muri ambassade y'abanyamerika hagiye Bujumbura. Yaranditse igitabo cyitwa Dictionnaire historique du Burundi. Niyo nagisanze aho hantu. Hanyuma rero ndiko ndagisoma nzampumuka ku izina rya Benyuje. Ndasoma amateka yiwe yose. Aho bandika ngo Benyuje ngo yari umuntu w'umunyacubahiro gose cyane yagenywe kuba userukira umwami mu nama nshinga amateka y'u Burundi. Ndavuga ni wa wundi Benyuje w'iwacu, ni wa wundi bamuhora. Kandi ivyo nibutse no bwiza kukubwira ubuye nuko igihe kimwe niga ahaye hajya hirya mu ishuri ndi mu ya mengo nari mu ya kabiri. Hariho umwarimu yari yampote arankubita arankura amenyo. Hanyuma ntashe muhira data arashavura ahura na Benyuje uko turabana. Benyuje hamubwira ati ivyo bintu vyashikiwe umwana nta ushobora kuvyemera. Acaraza ngaha ku ishuri
kubonana na directeur yitwa Sigejeje Cyprien niwe yari directeur w'ishuri barashwana kabisa kugeraho bacira urubanza uwo mwarimu yankubise yararishe amafaranga atari make urumva rero yuko iryo zina ryabinyuje iwanje risigura ibintu byinshi noneho mbonye muri ico gitabo uruhara yari afise mu ntwaro y'igihugu ibyo yapfana na Bihome ntavyo narinzi nca navuga ndi kuvubu caniha umugambi w'ukora ivyo nshobora gukora byose kugira ngo ndondere ibitabo ndondere abantu babizi babimbarire hanyuma nanje anjuru nzenda bakantu naho kwandika ndabibwira abatabizi aha hariho abanyakigana Musitanteri arabyibuka mu 2002 canke na gatatu Siridi yaraje hano Ikiganda turatunganya amanama menshi n'abagenzi tuvanye Bujumbura kugira ngo ivyo kuri traité do Kiganda abanyakiganda babimenye kandi babihurumbire jewe ndibaza mbere yuko urya muntu wa mbere yavuze ati reka duhe agashimwe umuhisi Bihome umwihevye Bihome yakijije umwami jewe ndashobora kubabwira ntakekeranya yuko byavuye ku bikorwa twari tumaze imisi dukora kuko twaragira ama conference tukandika mu binyamakuru hanyuma tukabirungika ahantu henshi cyane hano mu Burundi hano Ikiganda no mu makungu jewe mu 2003 sinari bwatahuke Burundi mugabo iyo ndahashitse muri Geneve abo twahura cyane cyane abadagi naragiye ni Berlin mu Budagi ndababwira iyo episode hariho abatabizi baratangaye mugabo nkabona yuko birategereka kubona badashaka ko bivugirwa hejuru cyane kuko birateye isoni ko murazi ko colonisation bamaze kuvuga yuko ari un crime contre l'humanité na esclavage ivyo byaramaze kuba décidé ntagire uzihenda tumwanya ngo tuje kugwana tuvuge ngo tubwire ONU déclare société no byaraheze byagiriwe Durban muri Afrique du Sud muri 2001 dafise amahigo yuko banarinda hari murumva rero kuri jewe iki kibanza gisigura ibintu byinshi cyane meze rero mutaraheza mwavuze izina rya Bihome uyu Bihome ninde yakoze iki Bihome avukana n'umutware yitwa Kivumbi wahaji wacu akavukana n'uwitwa se wabenyaguje Emile hanyuma avuka hitwa kwirabiro ku musozi Kanegwa nawo kera bawita Buturirwa ndasabye abakurikirana bya histoire bazotubwire ni ryari mu Kanegwa hiswe Buturirwa kandi hakaba hitwa Kanegwa muri kino kiringo rero Bihome bavuga yuko yari mugendanyi w'umwami yari umuntu arinda cyane abamubonye bavuga yuko mbere yasa na Mwezi mu burebure ubuhanza nakajya kantu kagasununu kari ngaha niwe bavuga yuko yihinduye yambara impuzu za Mwezi Gisabo abadagi bamusagirije hanyuma abwira umwami ati igihugu nigifakara jewe ndapfa mu kibanza cyawe bica bigutuma wewe uhunga igihugu ntigiheze ngo kigwe mu isanganya kera iyo babuze umwami bavuga ngo ijuru rirubamye hanyuma rero nuko byagenze Bihome baramwishe nibyo hanyuma inkomwe tugiye tuje kuharaba ni hamwe umuhisi umukuru w'igihugu cyacu twahorana Pierre Nkurunziza yavuga yuko hakwiye kubakwa ikibutso citirirwa Bihome rero nuyu tuvuye aho twaciye tujya ku musozi Nkomwe aho abakoroni biciye intwari Bihome aha rero bagira ngo bishe umwami Mwezi Gisabo ico kibanza nta kintu na kimwe cerekana ko hari inkuru yakahise yahabereye kuko harimye imyimbati umutama twahasanze hari ivyo yatubwiye kubijanye n'intwari Bihome nitwa Masabaraki Zalubert yego Masabaraki hano duhuriye ni hehe aha ni Nkomwe mu gacimbirira uko
ego aha ngo niho bice bihome niko twabyumva badata babivuga ko yaguye ngaha ngo yabihome twumvise badata babivuga ko ngo yari kumwe na sindamwibuka ni mwezi hanyuma rero aca abona rero ngo umwami baramushakaje gose bihoma ati yewe ati nambara impuzu wawe ati pfuye bicaje umwami yaciye bacara mwambika baca bica bihome rero aca umwami rero aca kuruko hari n'ikigabiro kiri hariya mwirango yaciye akoruka hariya nyene bihome yarasanzwe yabahe bihome avuga yari umunyakanegwa mukanegwa ni hagufi yo ngaha nyene muri kiganda ushunguruka uja mu rurendo Deo Hakizimana ati ishirahamwe Siride rigiye gukora ibishoboka kugira ngo ikibanza bihome yiciwemwo kibe ikibanza ciratiro iki cyumviro n'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yarigeze kugishikiriza uti mufise imigambi miki cyo umugambi dufise n'urya nyene leta yisunga ujanye n'ivy'umuhisi Petero Nkurunziza yasize asabye yavuze ati kiya kibanza bihome yagandaguriwemwo kibwirizwa kuba ikibanza cubahwa kibwirizwa kuba ikibanza kirimo icibutso twebwe rero kubera turi societe civile nta kindi dushobora atari ugufasha gukwiza iyo nkuru nziza gukwiza uwo mugambi ushimishije nico rero na Siridi yakoze uno munsi wabonye yuko twagendanye n'abantu bashika indwi bagomba kuzoshira hamwe ingufu kugira ngo bafashe guteza imbere umugambi Siridi yita Bujumbura Safari BGM Safari ni umugambi ushaka kuzoteza imbere ibibanza by'iratiro nkajya tuvuye ikiganda canke n'ahandi hamwe mu stantera avuze mu ntuze mu kivyeyi mu rubumba kuri nyavyamo n'ahandi ntarinze kuvuga rero uruhara rwacu rurashobora no kuba uruhara gusaba abantu bagafasha bagatanga intererano muri uwo mugambi mwumvise yuko aho twamye tuza turaganira tuyicaye tuvuga tuti ikintu ca mbere cihutirwa nugufasha guhimiriza uwo wese afise uburyo bwotuma umusurizina rijya barabara riva ku rurenda rigashika ikiganda ko rirateye ikigongo ndabisubiyemwo rirateye isoni imbere ku bantu bahavuka ribwirizwa kuzokorwa uburyo bw'ukurikora nabwo n'uburyo bw'abantu natwe turabantu turabijejwe biraturaba none Siridi zofasha abo ndiko ndasaba ngo babandanye ibikorwa nkora kuko murazi yuko hariho amabanga ya misi yose mfise muri CVR ntibinkundira kubandanya ndi nyuma ya Siridi igihe cyose mugabo aba turi kumwe ico gituma nabazanye ndabereke aho tuzokorera ivyo tugiye guteza imbere ivyo ari byo nabo nyene babite Musitanteri wa komine Kiganda nawe nyene twajanye yabanje kuducira ku mayange ingene ikomine yiwe yifashe ahejeje aca ashikiriza ko kugira ikibanza kiratiro ahantu bihome yiciwe ari umwitwarariko wa leta Ejo nitwa Rugwaye Ome wandongoye ino komine mwagendeye y'Ikiganda kuje n'umutekano komine Kiganda yifashe neza umutekano urakwiye kanatsinda kuva mwinjira muri zone Gatabo murasha kwigurwa bagiye kaburimbi murasha kuri centre Gatabo murakata turacarurenda turaduga turashika mu Kanegwa turabandanya turashika ku mutumba Kiganda turabandanya turashika no kuno mutumba wa Nkomwe aho hose twagiye turaca mwabonye ko abanyagihugu bari mu misa hani Uganda bekora ko yindi mirimo amatara yo kwanyanga amamoto abanyimodoka bikora nyonga mwese no ngaha musanga kuno mutumba wa Nkomwe abanyagihugu babayanga bariko barayanga ku byukuri umutekano muri komune Kiganda urakwiye ngo ico kijanye nabihome naho turi bato turavyumvise ko
hari intwari yitwa Bihome yiguze umwami. Bihome rero akaba asanzwe avuka muri komine yacu ya Kiganda ku mutumba wa Kanegwa. Twarumvise yuko muri kibanza turimwo ane ku mutumba wa Nkomwe kariho habereye ibintu bidasanzwe aho umwami Mwezi Gisabo yarasagirijwe n'Abadagi bagomba kumwica. Hanyuma Bihome kuko yari intwari, turumva ko ari umuntu arinda cyane, aravuga ati igihugu nikigwa mu isanganya, ati rero umwami jewe nigure ndabigure, jewe mwere ariko igihugu kigarukigwe. Ari naho yacasaba ati izo mpuzu mwambaye ndazambare, hanyuma jewe nemere mpfe. Bigenda uko nyene mwabyumvise abeneko beko revuga ngaha, hama Bihome arambaye izo mpuzu arahwera, hanyuma wa mwami acaramanuka gucara ararenga hirya ava muri akare bagomba kumwiciramwo. Gutyo noneho bibaza ngo bishe umwami ariko basanga bishe utariwe. Byo tumvise nuko sinze kwaciye iminsi bage bumva ingoma ivuga ko ahantu hose ari umwami ingoma arakunda kuvuga, bage bumva ingoma sinze ahantu yavuye kereke Paris ndahibuka neza, mugabo mumvise havuga ingoma, hama mu nyuma asanga bihenze bishe utariwe. Rero ko kijanye no kumwibuka nibaza yuko byo byiza cyane, kanatsinda umuhisi nyene cubahiro yaharongoye ikigo cacu yitavye Imana, avuze yuko aho Bihome bamwiciye ari ngombwa hubakwe cyo twokwita monima kugira ngo tuzeze turibuka. Ni navyiza ko tuza turuka intwari, ndetse saha honyene komine Kiganda niko minagiye iberamwo ibintu bitari bike. Mwahaciye ahantu kuri site touristique Kiganda, hariho aho bita Kivyeyi, aho bita Inkondo, hariho aho bita Kuruzi Nyabyamo. Hagiye harabera ibintu bitangaje, ibintu bidasanzwe ku bami. Ibyo byose bibaza yuko ari byiza ko twabigarukira kose hakaba rero touristique, gutyo hakazara kwega n'ingenzi kugira ngo zishikire zibone akahise. Hakizimana maze gusinya mu gitabo c'ingenzi n'ijya batari banga mwanditse mwiki? Jewe nanditse yuko kubera ndi umuvuka komine ngaha nabatirijwe ngaha narahakoze niho nakuriye, hanyuma kandi iki kibanza kinyibutsa ibintu byinshi. Mvuze yuko nanditse yuko ataco ntazokora kugira ngo mfashe mu iterambere ry'iki kibanza. Singombye kuvuga ngo mfise amafaranga cyangwa ihagiye uvuze neza ikintu birashobora guca bituma ingaruka iba nziza.